kino kintu ngira mvuge kuri Avira Muhimbare bro muri eglise mu gikurane uje kuririmbira abantu buzuye mwe mu yera Fanny Ravine yababereye ikiraro turavyemeranya izi ego benshi kweli binjiye muri cinema barabiye ku izina Fanny Ravine. Iyi entertainment yose uko tuyibona ego si gospel si secular byose nico kimwe gusa abakunzi bari bemestanso baraza kuntahura nabi soro umwana yitwa Miriam ariko arakina mu cinema za X-ray mu cinema yitwa Vyamaho ego Mimi ni ajamu ni Mimi Mimi atagiye mu hakazojamwo sa bumve neza yuko nta bifu nimwe iri hagati ya Anna Shea hamwe na Solution Cup ni Queen Keke ego haheruka kuva mu gihugu kibanyi ca Kenya muri kino gihe bari mu gihugu cy'u Burundi ego aho Keke yaje kwerekana umukwe ego yitwa Prince Smile ego yeah check sound 1 2 ladies gentlemen welcome to Anna Share 257 Anna Share 257 Anna Share yo bro 257 iyo ni code iranga igihugu cyacu Burundi amakuru yawe ewa ndashima Imana man ndashima Imana n'abantu abanyarwanda nibo bakunda kubaza ati muraho neza na mahoro na mahoro udi musi ariko n'abagande bacavuga ati ngo ugamba amaci mbega abandi bavuga gute abandi nabandi nzi twumve abandi dushobora kumviriza indirimbo yitwa Koma Saba Habari gani Assalamu alaikum habari gani raziki ivugwa Tanzania na Kenya bose barakunda kuyivuga uko ego kweli habari gani Tanzania na Kenya habari gani rega niyo amakuru maki mu Burundi tuvuga ni sawa amakuru ya aramutsa amahoro ego kweli reka turamusaba abakunzi bacu tubabwira ati habari gani mnasemaje hapo muri Kenya Uganda Tanzania East Africa yose nabari bari muri Saudi barumvigishwa hili cyane watu wa Kenya wa Zambia Omani tunawashukuru Canada sana. USA tunawapata 5 kwa 5 ego kweli nibaza ko bameze neza jewe meze neza nawe ndize umeze neza ndashima Imana man tuje kundi munsi kuzindi nguvu mu kindi kiganiro ibiganiro byacu barabikunda cyane cyane man gose burya nasanze turi abantu b'abantu kweli gose kweli kandi tubashimire cyane bumve ko tubafise ku mutima kuba badushigikira natwe turagerageza kwitanga kugira ngo twame twabatayemo cyane umwanya kumwanya tubaye kumwanya ndemeza neza yuko Anna Shea yaje hageze mu gice cy'u Burundi siko yaje hageze ariko kuba Anna Shea ihagaze uku n'umuntu wese ariko aradukurikirana muri kano kanya yumve neza yuko umuntu wese ariko aradukurikirana n'umuntu wa mbere w'agaciro kadasanzwe kandi n'umuntu afise ikintu kinini atumariye cyane avyumve ahantu yicaye acafatana akantu nimba ari mu kazi nimba ari kuzuba kana karika kuko abadukurikirana bakora ubuzi kana ari abariko baratwumviriza bari mu modoka hari abariko baratwumkurikirana bari mu mabiho agiye atandukanye mu masoko hari abariko bakoresha amateleviziyo mu kuturaba hari abariko baradukurikirana kuri tablette kuri telefone hari wakidutuye kutere mu matwi ibereye ku rugendo abo bose aho muri mwese turabakunda cyane dukorera abadutumye bitwa DH Telecom bitwa Bartender Bar Avenue Ganza numero 2 kwa Willy Cash. Service zose mwifuza z'akabare zose zirahari wallahi
DH Telecom ni imeze neza ya naka video tugomba tubacishirizemo niyo nyene mu gihugu cyacu Burundi ya ikora ama impression ariko urundi gwego bavyumve kano kano bakandika ahantu izi ego tubahereze iyi video ndibaza baraza kumenya vyinshi. Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi. Dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa Bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Barakoze cyane nibaza ko bahejeje kubona video bro. Twinjira mu kiganiro neza na neza. Uno musi turagihera cyane kwa Mama Lao. Naravumvise yitwa Mama Lao. Bamita Best Influencer 2024 Uwimana Vaccine Fanny Lavine Mama Alasia. Ujya mwana wiwe burya Alasia niryo zina ryiwe rya vrai canke ni zina rya film. Uburazi yuko ni mama wa 5. Ni hariho Alasia, hariho Diela, hariho Joshua. Ujya Joshua ni namazina yabo ya vrai. Ego. Hariho Nana, Diela, wavuze Diela? Hariho Diela, hariho Joshua na Kana na kakandi. Ndibuka igihe nigeze kubagendera mu muryango wa Selection Couple. Kaja kana kane urasike mugafisa amapengo. Hama kacahaza na wamuhererezi wabo witwa Haya. Ujya baheruka kwibaruka. Turahera rero kwa Fanny Lavine muri Troafa. Ndetse bari kumwe turaza kubifatanya na Keke Smile canke Keke ni Queen Keke. Ego aheruka kuva mu gihugu kibanyi ca Kenya. Muri kino gihe bari mu gihugu cy'u Burundi. Aho Keke yaje kwerekana umukwe. Ego yitwa Prince Smile. Ego. Sasa ujya mujama kuri marangyohera bro. Ujya mujama marangyohera. Turaza kugaruka kuri kino easy. Sasa rero bimeze gute kwa Fanny Lavine Uwimana Vaccine? Siko Mama Lao. Imbere yuko tuba mama mwiza cyane kurema. Bumve neza yuko ino couple ya Solution Cup ngira ndabivuge ndabisubiremo niyo couple ya mbere mu gihugu cyacu Burundi imarirungu abantu benshi bagiye batandukanye. Urazi ko kugeza ubu bijya bintu vy'amaprank bagira nta wundi muntu abikora ngayi Burundi. Nta wundi twara tubona Alvin Smith na Nir na none Alvin Smith nawe nzari nkina mico barava. Alvin Smith nawe nta bintu vyatari bigira baronka. Oya barabigize ego gusa tuvuze ati Alvin Smith na Nir na nibo babitanguye ego ngayo wa ibyo turashobora kuvyemeranya. Ivyo turavyemeranya ariko mugabo babibandanije ngo babigire nk'umwuga nkuko iyi Solution Couple babigize nk'umwuga. No musi babigize nk'umwuga bro. Ego kandi sinkekeranya neza ko ibaze nko mu misi gera kuri 3 ukacuronka amaviews 100,000. Sinkekeranya ko bibagaburira birabagaburira. Rero kuba babigize nk'umwuga dukwiye kubibubahira cyane man. Alvin Smith nawe ni ibintu nyene vyaraho baciye babiheba bagumye bazana ibintu vy'imikino muri bino bintu. Siko easy ngira mvuge kino kintu tuvuze Solution Cup bumve neza yuko kuri Ana Share ari no zina tunanaryuba cyane kuko no vyitwe yuko abanyakazi. Ego siko ego ariko imbere yaho dubatanze mu mwandiko tukavuga neza yuko Fanny Lavine atari karatwemeza muri cinema mu Burundi izi reka ngaruke kuri kino kintu imbere yuko tubandanye nisomere stati ya Kezimana Nuraske ino status ngira some umurapera akomeye cyane ntare
ntare sisi ntare sisi ntare wa gatanu ntare wa gatandatu ntare wa gatandatu solution man umuraperi akomeye cyane mugabo Norasi kweli Norasi yarazi rapirenze abo sinzi gituma nawe atari karaduha mu ndirimbo zimeze neza cyane muri gospel music yarabonye ko bidafatishwa muta uyu mugabo yarakwiye kuduha Norasi yarabonye ko bidafatishwa gusa Norasi yarakwiye kuduha indirimbo ibifatishwa ni solution couple oya urazi nk'amadolari baronka muri solution couple oya gusa mugabo erega yaramaze kugira umuryango biragoye yuko yoca abandanya kwitupa muri rya miziki nubona yuko namwe ni wabo yuko yaciye amuzana mu masinema imiziki naco yari ibaye kuko yaririmba gospel ne nubona neza yuko uramuze umujene yitwa Fikofiko ujya urazi yuko ari mwene wabo ni mutoyi wiwe ni muvyara wiwe nubona neza yuko Fikofiko urazi yuko ari mu artiste arenze muri gospel music aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana nziza ariko muri kino gihe afise umwanya cyane mu gukina amasinema ariko izi inyuma yaho dutanze umwandiko tukavuga yuko Fanny Lavina atari karatwemeza muri sinema abafana bakaza muri commentaire bakavuga neza yuko kuri Anashia twoba twanga solution couple bumve neza yuko solution couple turanayishigikira cyane siko bino bintu ngira ndabivuge ndabisubiremo naho abakunzi ba solution couple abakunzi ba Uwimana Fagzine abakunzi ba Kezimana Norasi batwiyumviye ko nabi baze neza yuko twoba twanka cyane Fanny Lavina aho nagiye ndonka na mu commentaire menshi bambaza ati mbega Fanny mu bamucana waka canke Norasi bumve neza yuko nta bifu nimwe iri hagati ya Anashia hamwe na solution couple inyuma yo kuvuga neza yuko Fanny Lavina atari karatwemeza muri sinema ngira manze so mino status ya Norasi yanditse aravuga ati haraciye igihe twaravuye mu byo gukina filme kano kanura kumva izi haraciye igihe twaravuye mu byo gukina filme gusa turengeye ivyo kwitwa aba content creator kandi agashimwe ka mbere kuva Burundi bubayeho kaba influencer nitwe tukaryamanye hamande y'ivyo vyose twiratira ko twamenye Yesu ni washaka ivyo dupinzanye umwanya tumara ku mavi ibindi byose nibisanzwe uwo ninde Norasi umushinga nawe wa Fanny Lavina yanditse tumaze igihe kinini twaravuye mu byo gukina amasinema ariko turengeye kwitwa aba content creator kandi mwibuke neza yuko agashimwe ka best influencer tukaryamanye kano kantu izi tugafata ko kwasa umwanya mutoyi hama tukiyageko ngira ntange gasopo kuri bano bantu babakiye mu sinema bano bantu usanga ko baradisinga cyane Uwimana Fagzine izi ndemeza neza yuko gushikino sa hari amazina ngaha yinjiye muri sinema ayo mazina Fanny Lavina yababereye ikiraro turavyemeranya izi ego benshi kweli binjiye muri sinema barabiye ku izina Fanny Lavina binjiye muri sinema ari Fanny Lavina abayumu idol wabo afise abantu benshi inspire hari amazina ngaha atari banga yuko ngo kandi anakomeye siko anakomeye ayo amazina muri kino gihe izi afise ijambo rikomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi ariko mwumve neza yuko yababereye ikiraro twe kuri Anashia tuvuga bamwe muri bo yaranabafashije izi siko twe tuvuga ukuri hari ibintu mwimwe kuri Anashia tuba dukwiye kuza tuvugisha ukuri apana kuba bagabo niryo apana kubingyajya nkaho umengo tuko turajyajyana ego ikiganiro twakoze barigeze kuba bibaze neza yuko solution couple twoba dufise ikintu dupfa ariko twako turavuga neza yuko Fanny Lavina atari karagaragara muri sinema nkuko twari tumwiteze ariko ngira ngaruka kuri kino kintu Norasi yashoboye kwandika bano ba influencer bose bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi sibanga byaragaragaye Fanny Lavina aranabarusha kuko influence benshi bro hari benshi binjiye muri sinema ino new generation ikirakina bano bana izi ndabavuge
hariho ba chance bro bavuge hariho ba chance hariho ba Kado Havel hariho ba Asta siko hariho na benshi bro hariho na benshi ba Angelimani siko aha rero hari abantu benshi baza gutera bamakinyoma cinema baza kuvuga ngo namuvuzemo ngo mu kiganiro ngo urumva ngo kubera ngo wamvuzemo ngo Fanny Lavine ngo kubera ngo yamberiye ikiraro reka tuvyemere niko biri siko tuvyemere niko biri nk'aba bantu bose baba influencer bo kuri Instagram abantu bo ku ma TikTok mani bari bazina jinera nimba ari bande benshi bagiye tanzkwanye bose bari muri rya competition kuva uburundi bwakabaho niyo competition ya mbere yari ibaye mu gice cy'u Burundi y'aba influencer Fanny Lavine niwe yatwaye ako gashimwe ukacumbarira gute ni gute twereka kumuha amashugo yiwe siko ibintu Norasi yashoboye gupostinga jewe ndavyemeranya asa kwanza si 100% ni 100% niho ndavyemeranya tuvyemeranye inyuma yaho tuvuze ati Fanny Lavine ari karagaragara none ubu nibigaragaye umushinga nawe wose wayipostinze aravuga ati tumaze igihe kinini utari muri ibintu bya cinema ibintu easy ndabiri iyi message ndabiri iyi stat ndabiri iyi stat ucubabarira umuntu yayipostinze nitwe twayipostinze cyangwa bakine tuze kuyibereka mu kiganiro ni Norasi yapostinze ifoto iriko ni wa munsi tujya muri conference cyagihe kuri hotel Amahoro iriko Fanny siko iriko Fanny ego yari impande ya iyi banderole yabo yanditse ko we are creative content ego and filmmakers agency ego breaking boundaries ego iyi foto yafotowe na Siren Vibes sana yanditse ati haraciye igihe twaravuye mu byo gukina filme gusa turengeye ivyo aba creative content ivyo turi aba creative content kandi agashimwe ka mbere kuva uburundi bubaye ego kaba influencers ego nitwe tukaryamanye ego hampande y'ivyo vyose twirakira ko twamenye Yesu niho ashaka ivyo dupinzanye ariko umwanya tumara ku mavi ibindi vyose nibisanzwe ariko yavuze ko barengeye aba creative content ego mu gihe iyi banderole yabo yanditse ko we are creative content and filmmakers agency ego nukuvuga ubu none tuvuge ko bari mu biki ko yihakanye ko ama filmmakers agency ni kuvuga nibi vy'amafilme bakina dufate yuko siyo bari cyane ego siyo bari no muri creative content siyo bari muri make avuga ko bari mu biki bari mu byo muri Yesu canke bari mu prank ya Solution Cup none I guess ama content ni content none ariko izi turemberanya neza yuko ari mu best influencer muri bano bantu Fanny mu gisata cha cinema ego cyane hari ibintu izi Fanny kuvuga Fanny je kubganje ukuntu ndabibona ego kiya gihahabwa ikamba rya best influencer ego yariwe kabisa ego ariko ubwatsi burakura bukabisa ubundi ariko urazi none izi muri kano kanya ubu tuvugana sinemeza ko ariwe mu best influencer urazi gitubayizi tumwubahire ko yatwaye ako gashimwe muri kijya gihe kuko niwe yari karavugwa urazi gituma izi niwe yari karavugwa urazi gituma muri kino gihe je best influencer umugira mimimire oya kuba hataraba iyindi competition aracafise niwagifise ikibanza urumva izi aho garuka ari mu ubwenge ego kari mu ubwenge aho umuntu araza kumedita siko muri kino gihe mimire ni wagezweho ego ni wagezweho muri cinema ivyo tuvyemeranye ariko agashimwe ka best influencer ni Fanny Lavine karyamanye ariko nonge ndabibutsa neza yuko hagiye no kuza edition igira kabiri ya best influencer igiye kuza hasohotse n'amafishe oya yamaze no gusohoka
sha ubu ni Mimi yamaze no gusohoka nayibonye ndaza kubikwereka behind Mimi ni ajamwe yamaze no gusohoka Mimi ni ajamwe ni Mimi Mimi atagiyemo hakazojamwo Satbi Satbi ego twumva uwundi mu influencer nta wundi pe nta wundi Kiriku ego na Kiriku arashobora reka ndakubwire abantu batatu ego Mimi Mireille Satbi Kiriku Fernando abo bantu bane nibashiramwe umwe muri abo umwe azogatwara ego tuvyemeranye siko tuvyemeranye mu Burundi hatabayeho kaki bya bindi bya kamwana wa mama hatabaye kamwana wa mama nimwe muri abo bane kuko rega izi awadi zo mu Burundi izi awadi zo mu Burundi izi turazizi yego ke hama hariho bya bindi twari twavuze ngo naka twahuye kuruta naka ngo canke twasangiye kuruta naka ugasanga yuko abantu ndemeza neza yuko ko yagashimwe ka best influencer Fanny Lavini yagatwaye yarabikwiye bro ego yarabikwiye yari content irenze bro yarabikwiye cyane ariko tunamushimira cyane kuba yarahisemo kuzana ba Mr Khan n'abajyana bana biwe hamwe n'akaga kobo y'umukobwa w'inzo bitwa gute umukobwa mwiza sha yigeze no gukina ya cinema hariya no kwa Mama Visionnel y'umukobwa akakina muri cinema ya data w'ingozi sinzi umwene yitwa ndakabona ndiko namwine sinuka izina giyo ndiko na yakinanye na bariva bro yego sindiko ndamwibuka neza izina sindamwibuka nanje kweri yego siko ariko tunamushimire cyane umukobwa arazi gukina tunamushimire cyane kuba Fanny cyangwa umuryango wa Kizimana Noraske wari yumviye ati urabona ati bino bintu ko tugiye muri kagacire ka cinema reka tuzamure bano bandi bana bakine siko bino bintu ndakeneza yuko ikindi kintu kiryosha nukizi ego kuba bariko baraproduza izo mpano zabo bagashiramo n'amaraso yabo abana babo ego urazi Joshua bya mwana mzee Alasia Mga Joshua Jenny wanjohera gusura Joshua arazi gukina bro yamupeti karazi karazi gukina yamupeti rero arasa cyane na Fanny ujya mupeti umuravye gutya ni Fanny ibereye yamupeti urazi ko ari umudense arenze arazi gutamba bro erayizi yamupeti arazi gutamba sana kwera arazi gutamba wallahi kandi gose ego arazi gutamba sana kandi twarigize kuba tuyaga na Fanny Lavini mama wiwe ndamubarira ati umwana wawe arazi gutamba ati mbega ko umutwe mu masinema ntubona neza yuko Joshua azohava heba gukina sinema azohava heba gutamba akaja mu muziki acaja mu masinema cyane namubajije ati Fanny umwana wiwawe uri kuramuzana cyane muri sinema no muri rya filme hari agasene ari karata ati azohava heba gutamba acaza muri sinema cyane yambare ati umwana wanje no mumara ati ibintu atamba birangyohera cyane atamba indirimbo za gospel music yambare ati hako yobandanya gukina sinema yofuma bihe bakabandanya gutamba yego ariko mumve neza yuko izi twe kuri Anashia nta bintu twigera tuvuga ngo kugira tuvyegereze umutima sha muri rya filme data kweri Joshua aranyemeza ujya mu peti izi hari kintu twe twapanze muri umwandiko ariko reka tugifatanye umbabare tugifatanye ujya mu peti hamwe n'umwana w'umukobwa ari karagara mu sinema yitwa Vyamaho ya X-Ray Bam kajya kana hamwe na Joshua buya bwana bubiri bro yego buya bwana bubiri hari abantu bamwe bari muri sinema buruta umuhamagaro kandi bari muri sinema n'abanyene bitwa yuko bakuze ariko tutabona ibintu byabo tuvyemeranye izi to dukirega kuza tubwizanya ukuri siko
kuba tubwizanya ukuri kandi bumve neza yuko abakunzi ba Solution Couple bigeze kwibaza neza yuko twaba tuko turavyegereza umutima canke twaba tuko tudacana uwaka twebwe nta bifu turimwo na nimwe ya Solution Couple ariko ikintu Norasky ya postinze ndavyemeza 100%. Bumve neza yuko muri cinema hariyo new generation yinjiye muri cinema kubera Fanny Lavin, yinjiye muri cinema kubera yabebereye ikiraro, binjiye muri cinema yabafashije, binjiye muri cinema ariko gushika saha ikintu kimbabaza izi aribo uza gusanga gushino saha badugije umutwe kubera baronse hit bakaca bagomba kuza baradisinga cyane mama lao ngo kubera iki niki ariko arakumbuye cyane muri cinema Fanny Lavin tugenda kwa keke urakumbuye cyane muri cinema Keke Smile Prince ego Keke Smile yo mukobwa Mario yo mukobwa ni mu influencer renze Keke ujya mukobwa ni mu influencer renze urazi yuko nagiye mbona bari kumwe na Fanny Queen Keke ego naye Queen Keke ku munsi wejo yari kwa Fanny yaragiye kuramutsa Solution Couple Queen Keke hari umustare numwe atogira hari umustare numwe atomwakira na Sadbi nabo bari kumwe Queen Keke hari umustare numwe atomwakira erega we tuvuze Queen Keke yari gihe utamenya ngo ni brand nyabakimuta ijya ni brand kaze umuntu avize ababone barenga umuriyoni niwe murundi wenyene kuri Instagram oya na TikTok Queen Keke hamwe n'umukozi w'ihariya muri East Africa izina afishe muri East Africa irarenze man Tanzania irarenze Kenya Uganda Burundi irarenze mbere novuga ngayi iwacu Burundi niho tutamuzi kandi ari uwiwacu irarenze bro ababone barenga umuriyoni narigeze kuja ahantu yareka arakorera ikiganiro ariko arakorana na Starboy mwumve neza yuko ujya mukobwa ari humble sana umunyagitega kazi inyabututsi mani ujya mukobwa ari humble nararavye ikiganiro hari kwa Metre Muvayo bako bakorana na Starboy yari kumwe n'ujya mujama ujya mukonzi witwa Prince Smile mani ukuntu je nabonye bari humble anivyo byatumye batera imbere bro kuko nasanze uzurabe n'imbuga zujya mujama Prince bro ntivyoroshe nawe nuko nyene si bwa bwana siko bisigura neza yuko ku munsi wejo bari kumwe na Fanny Lavin bari kumwe na Solution Couple bajya abantu reka ndakwereka impamvu bateye imbere baje ego icyambere babishizemo ubuseriye ego akazi barabifata nk'akazi ego ikintu ca kabiri bari hambo ego ikintu ca gatatu ibikogwa cyane ibikogwa ikintu cyose umaze kugifata nk'akazi ukavuga ati je ndakagiza akazi kanje niko kagomba kungaburira ntakoze ndapfa n'inzara ego umenye ko ico kintu utera imbere ego that's why abantu bakora ibi bintu vya art batize ego ndasubiyemo ndasurinye batize ego ngo baheze amashuri ego baratera imbere cyane gusumba bize cyane turabire mu mafilme ego mu mafilme burya ninde akora filme yize amashuri menshi mu bihangange dufise ni Sami kubera Sami yize doctor yize ibintu vya medicine yego na kaminuza ariga uwundi gusa uwundi ari muri new generation ni Kado Havel Kado Havel yahejeje kaminuza uwundi abandi sindi ko ndababona nundi muntu ni Muco na Muco yahejeje kaminuza okay reka dufatire kuri abo batatu ego Muco Kado Sami ego Sami turishuwa yuko atunzwe na sinema gusa cyane gose Muco nawe nyene ego mugabo Kado ni tubirabire hamwe Kado aburya atunzwe na sinema gusa sinibaza Kado ni entre parenthèses mubarira Kado ntari itahura bro mubarira tuke mubaririmbyi ho abasani tuzi bose bari hejuru nta numwe abo twita ko bize baragira hiti mugabo inyuma y'igihe runaka usanga babivuyemo bande ba Meili ba Emerson sana ba Jfire bari bace bagenda kwikorera ibindi bintu bande
ni kuvuga iki barafro hariya barafro ni kuvuga n'abantu bafise amabakaloreya yabo canke ama licence ego yabugishure n'ikindi kintu kweri sana bose ariko gituma ndakubwira ati ibi bintu ukeneye kubiteramwe imbere ntibikeneye amashure ntibikeneye iki bisaba gusa kubifata nk'akazu k'akazi ntakoze kuri anasheya ngo ndekore ibiganiro nka bitanu kundwi canke bitatu ndapfuye n'inzara ndashonje cyane man bavyumve mugabo warize hari igihugu umutanta auto opportunity two kurondera ubuzi hariya Emerisa n'umu engineer ugasanga arasohoye akaririmbo karakubise ati yaronka nk'ikiraka cyo kubaka hariya ivy'imiziki abanje araryamika ariko bumve neza yuko tunamushimira cyane uya keke turamushimira cyane yumve neza yuko ariko araduza ibendera mu gihugu cyacu Burundi akashikana mu makungu kuko narahashitse baje gukora ikiganiro ibiyago twayaze narumvise ukuntu afise big mind afise mind irenze ndavuga ati uyu mwana nagiye kujuguza yaronse ahubwo keke yagize amahigwe aronka umwunganizi mwiza yitwa Smile Prince bakorana neza to burya Smile niwe yakiriye keke hariya muri Kenya aramwereka ati urazi n'undi muntu atigeze bivyaza nk'umusaruro Alvin Smith oya Alvin ibintu vyo abishiramwo topo Alvin avyumve bro Alvin ibintu vyo vy'amabira aho ntibitera imbere oya ntabishiremo seriously urazi yuko mbega Alvin ari we muntu wa mbere naho mfatwa Alvin Smith na Mandela urazi yuko ari we niwe yatangwe kumukinisha Queen Cake mwitwa de cinema oya mu Burundi cyane nko mugaha mu Burundi bwabo prank bwiyo nubuga agiye muri Kenya Alvin Smith ariko keke yabitanguye imbere ya Alvin oya nikuvuga Alvin yafashe urutema ikirere agiye kumukinisha Queen Cake muri twa dusinema twa Alvin Smith yego kweri ariko rero Alvin nawe nari serious reka tumureka ahubwo nanuko tubikora muhagararako abari batari serious Queen Cake reka tumushimire na Prince Smile babandanye kujya tubaye courage cyane Keke aravyumva muga Smile nawe nibaza ko avyumva sinumvise asigaye avuga aravyumva kijujuwe na Prince aravyumva na Prince aravyumva bro hari umwana wari wavuze reka dutere tumugirako umwana ari kazanwa na X-ray bam amfise imyaka mike cyane yitwa Mimi Mariam umwana yitwa Mimi Miriam ariko arakina mu sinema za X-ray mu sinema yitwa Vyamaho aho ubona neza ko numwana aciye ubwenge numwana afise kazoza man uri kuramurabura urabona ko afise kazoza kanini ujya mwana izi umuvuga kwi ujya mwana izi ujya mwana iyaba mu Burundi hoza ibigo vya sinema ibigo bitegura abana ujya mwana yova mu ikindi kintu ariko je ndatinya abantu aba bana bagira amasuccess bakiri bato mba mbona yuko urazi yuko mbega igihe cabo kizohera hakiri kare twarabonye abana benshi bagize success bakiri bato ariko bamaze gukura vyahereye he ntituzi iyo bageze bateye babivamo buhoro urazizi aho ndago uburorero bwinshi hariho abana abapeti bafashwa na case bari bitwa Christian Junior hariho Dogo A hariho undi yaronse amahita akiri muto nukubera yaciye apfa wewe Kachaman Dax undi mupeti ni urazizi uno musi mugabo ntituba tuzi urazizi hano bipfira urazi hano bipfira ni kuri bano bantu bazana bano bana bajya bana ubwabo bobo nka 6 nta niyo baba babona ntibazi yo bitaniye umutwe nta niyo babazi niyo bita na YouTube ntibazi vyari ivyo isinema nyene arashobora kwicara muhira akiraba akiraba isinema ziwa gakina ariko izi ngira ngaruka kuri bano bantu bazana bano bantu muri sinema urazi yuko ari bo babajyajya aba bantu bakuze bano bantu bakuze nibo baheza bakaronka ikintu kanaka
biciye kuri aba bana biciye kuri abo bana kuko bako badanaza bano bana siko yego ariko waza gusanga bano bana bararonse 6 kanaka umuntu amuzanye muri sinema cyangwa umuntu amuzanye mu muziki cyangwa muri showbiz yo mu gihugu cyacu Burundi agahura n'umugwiza tunga akamubara ati je ugiye mwana ndamukeneye uzumumpere envelope y'amahera kanaka yaguha ibihumbi ijana umwana ukacumuha ibihumbi 10 ngo genda ugura ibisuguti n'imbombo bro hamucu za tuje guperforminga ari cyo tugera guperforminga si ivyo nyene urazi mbega neza yuko abavyeyi babo batangura kubona ati umuntu kanaka yabazanye muri industry yabazanye muri showbiz ariko aravyaza nk'umusaruro umwana wanje ariko aramukinisha mu bintu kanaka ariko arabuze n'amahera y'ishuri arabuze n'amahera y'amakayi arabuze n'amahera y'istiro izi siko umuvyeyi akaca atangura kubana umwana wiwe kamubarira ati bino bintu mwana bivemwo kuko n'umuvyeyi ahantu hose ariko araca ariko araronka 6 y'umwana wiwe bakamubara ati umwana wawe twamubonye muri sinema umwana wawe twamubonye hanaka ariko umuvyeyi ugasanga arabuze n'icayi cyo mu gitondo cyo guha wa mwana wiwe vitwa yuko umwana wiwe ariko araronka 6 amahera uwo mwana wiwe aba boss bamwiyumviye ko akatwara abandi bantu ariko nizere neza yuko X-ray atamutima nk'uwa afise ariko niko ndabivugira muri rusange twagombye kugira tubifatiranye yego siko izi bavuga tubifatiranye yego ujye mwana ndifuza neza yuko aba boss ko yadukurikirana ujya mwana bamube hafi ariko aragaragara mu sinema bagende bayirabe ni sinema ubona neza yuko n'umusaruro atari mubi ukuba ko bararonka feedback nziza ujya mwana mba nifuza neza yuko hari abantu benshi bari muri sinema bamuruta imyaka pe tuvyemeranye ariko bari muri sinema ariko ibintu bakina tutabona niyo bija atari umuhamagaro wabo ariko undabiye ujya mwana ukungene yakinga izi hari n'ubundi bwana bushika kuri bubiri buri kwa Mr Sami tuzobugaruka ko nabwo nitwabona ko bufise akanyarigabo dukeneye yuko dufata uyu mwana ariko aragaragara mu sinema ni bwa bundi wamuha ego burya bwana bubiri nabwo nyine burazuke narabonye isinema yitwa Irari bwarakinyemo yarasohotse yarasohotse ariko turakene neza yuko hajya urazi umwana umubonye mu gikorwa ca mbere bisaba neza yuko uzumubona no mu kindi gikorwa kugira urabe neza yuko ari abavyeyi babo ngira ngo bararyohewe cyane bababonyemwo tunabaramutsa cyane abavyeyi babo nabakunzi ba Anashare aho bari hose umve neza yuko tubashigikiye kandi nabo ndazi neza yuko banadushigikira cyane cyo kintu vuga ati bisuguti n'imbombo shari akantu namye ndiyumvira ego rana twebwe turi bato ego Anashare yakweri tuvugishije ukuri turi bato ego nibutsa akantu mbwira umunsi ego bakubajije impamvu ngo tutagiye mu bintu biraho nariyumvira ati sha abantu bariko barategura ibintu ego bakanka kuguha ikiraka ukiri umwana ego mu gihe ukiri umwana boguhendesha imbombo n'igisuguti ego barindiriye urinda gukura ego uzoze gusaba amananiza cyane ndibaza bumva bumvise sawa siko ariko ikintu musabe cyo X-ray ujya mwana ntamutakaze kandi ujya mwana X nimba ataburyo raronka kanaka X byohera abavyeyi biwe sinumwe nagiye mbona harimo n'ubwana bushika nka bune nabonye hari ubwana bune gusa nagombye guhagarara kujya mwana kuko nabonye ari wagaragara cyane bumve neza yuko bajya bana X-ray baryohere bajya bana baryohere kugira n'abana babo abavyeyi babo babandanye bavuga ati ariko aradufasha kurera siko mba numva umengo neza yuko nuko nyine ataburyo bwinshi twifitiye bino bintu kuri Anashare izi imana ziduhezagiza uburyo bizoza buke bro iduhezagiza uburyo indoto dufite ntibazura tugire ico twikoreye objectif dufise urayizi tugire ico twikoreye hari umuntu yitwa Kadoraver ego bimaze iminsi biriko biravugwa ngo yazimye ego akanyenyeri kagiye pe Kadoraver ari mu biki none izi
hari ikintu ngira mvuge kuri Kado. Burya ubu nta filme nimwe iri kirasohoka Kado ari Sinibaza karimo. Turahabe. Sinibaza yuko arimwo. Sha nta nimwe. Sinibaza yarari muri Ciramunda none Ciramunda arimwo. Yari muri no, ari no muri Heartbeat. Mugabo ntari karavugwa cyane nkaba nk'abandi. Heartbeat arimo burya. Arimo nkande. Umengo yarimwo kuri kava kumengo narigeze kumubonako. Ngetura. Heartbeat. Ego. Heartbeat gusa. Aya. Impamvu tutariko turamwitaho ndabimenye. Ego. Muri Heartbeat akina Lorenziza. Akina ari umuganga. Yo mana ya. Mugihe ahora akunda gukina za role ziwe. Za zindi zo guterana ubwoba. Rero muri Heartbeat ariko akina nk'umuganga niyo mpamvu twari tubuze. Ego. Ariko easy. Okay. Ariko easy. Naho ariko arakina muri Heartbeat. Yo. Akariro ka Kado Haverse ko kakiri. Oya. Byarabanutse pe. Ayera mwe makuru nagendo nka no mu bafana benshi bagende bambarira ati uzu tubarize Kado Havel Kado reka ndakwibariza mushiki wacu. Ntuvyegereze umutima. Aba bantu bari bakwiye gukreya ingene baguma bavugwa baje. Siko easy. Bakora utuntu. Siko easy. Kugira bagume bavugwa kuko nk'ubu urabona Mimi Mireye. Ego. Nta Ciramunda yaraheze hatacayinjiramwo bijya bintu vyiwe. Ubu aguma avugwa. Ego. Ariko araguma avugwa. Easy. Abantu bakiriye ama base kuko showbiz yamikenewe yuko mwama ku mirimo. Ego. Bama kumbuga. Mwama kumbuga. Ego. Siko? Hari ibintu easy ngira mvuge na Kado Havere ari mu bintu vya mbere bizotuma Kado Havere azima. Kado Havere si umuntu w'amamedia. Afisi ibiganiro habikorera kwa naka. Ngira naka ngira ari muri timu yiwe sinzi. Ntanje ntavyonzi. Abikora kwande. Ntavyonzi ntawenzi. Siko? Ariko Kado burya hari ibintu bikunda kuncanga. Ndakunda kwitiranya Kado na Ntuze. Nande? Na Mutoni. Na Mutoni. Kado ni wandi wo kwa Medi. Mutoni numwe vyibushe. Mutoni okay. Ego. Siko? Kado. Ngira nukuntu nyene bagomba kumufita taye zimwe. Ego. Ariko nimbuze ikintu ca mbere izi. Ngira mvugire kuri Anashare. Biri mu bintu vya mbere Kado abakunzi ba cinema bamwigize nyuma cyane. Kado nivyo arakina neza muri cinema mu gice cy'u Burundi. Kado urakeneye ama emission mu biganiro. Siko? Ngira ntibamurondera. Baramurondera. Hama kabibi afise abaha ikiganiro. Ngira mvuge abantu bashika kuri bangahe bashika kuri babiri. Kado Havere na Chance murakenewe kuri social media, murakenewe gutanga content, murakeneye abo bafise abantu bama baha ibiganiro babo. Murakeneye none izinda kubaza. Mugabo usabo gusa abadatanga ibiganiro ni benshi. Ndakubaze none Soro, Mr Soro none ibiganiro mubona muri bingahe. Ndakubaze none izi. Sawa Mr Soro? Dufatire kuri Mr Soro. Nivyo Mr Soro ariko arakina. Siko? Urazi neza yuko ahora n'igihe kinini ahora ashika n'igihe kinini Soro n'abafana batanamwibuka iyo ahevye gukina cinema kuko Soro nta biganiro atanga. Siko? Ego. None izinda kubaza. Umaze akaruhuko kanini atasini muri kuraba. Habura iki kugira ugende kuri social media gutanga emission. Kugira wibutsa abantu kuki ukiriho unasigure danza cinema wabaha. Biba bikenewe. Sawa abo bakinyi b'ama cinema muza murima abana b'igihugu ibiganiro ngo mufise ngo aho mukorera ibiganiro umenye neza yuko uje kuri Anashare. Ingene bapanga nani Wanayizi. Uje ugakorera i cinema yabo yitwa Ferouge. Ego. I cinema yabo yitwa Ferouge. Iracari iracako. Iracako. None kubera iki abayikinamwo bataguma bakora ibiganiro basi. Nubwo atobansoro. Easy abayikinamwo bari bakwiye. Urabona? Ferouge basi akanyeri kiracako. Ego. Abariko barayigaragaramwo. Ego. Bakaba bari mu ma mediatua
yaba ayo ngaha ku mbuga Ego. kuko abakinyi ba sinema tuvyemeranye ku maradiyo cane nta bariko oya bari kuri zimbuga bari kuri zimbuga ya bari bakwiye gupanga ukuntu isinema iriko irakinwa haba hariho basi ukuntu nyene abayikinyemwo bariko barazunguruka bayamamaza ukundi kuntu kugira ngo tugire ubushake bwo kuja kwiraba ego urazizi kino kintu ngira mvuge abakunzi bari BMS baraza kuntahura nabi Soro numunyempano pe kandi Soro yararenze bro kandi Soro afise big mind kandi afise kubona kure cyane ariko Soro kino kintu ngira ndakwibarize uriko urasohora isinema iryoshe yitwa Feu Rouge kandi igeze heza Soro kora ama emission wamamaza isinema yiwe yitwa Feu Rouge nubwo atari wewe yakora chance kora emission agakoresha bajya barimo estime kora emission kugira mwamamaze isinema Feu Rouge hari abantu benshi baza kuvyegereza umutima hari abantu benshi baza kwibaza ngo tuko turadisinga umuntu kanaka siko ariko ni cyaki twagarutse ko ivyo ni ngombwa twagarutse ko kuri Kado Havel Kado uri kuragaragara muri sinema kuri biganiro kugira widandaze siko kugira widandaze nibyo uri kuragaragara muri sinema ariko ziya sinema hariho nabandi bantu batarabi sinema izi barabi biganiro ariko ikiganiro yamara kukiraba akaca yumva ati watumiye umuntu kanaka avuze yuko ari muri sinema yitwa uko reka ngende kuyiraba ntihari bwayirabe kabisa siko ariko bintangaza ngurumva izi je no musi Kado Havel ndashobora kumwakira ngaha kuri Anashare siko ariko abakunzi ba Anashare bamubonye hariho abakunzi ba Starboy bakeneye kumubona hari abakunzi ba Diko bakeneye kumubona kabisa siko kuko ariko aratanga content ari mu kazi penyene uvuze izo TV zose ego tiye niyumvira burya hari ayandi ma TV ama TV yose yahereye barandiri promota bagiye he ba Wakalight bagiye he nawe akanurira ushyiramu ni sinamusiga oya reka tuvyemeranye hariyo Anashare hariyo Diko hariyo Starboy vraiment ariko arakora hariho na Franik African gusa nawe nyine ariko aragenda Franik si cyane na Magic si cyane okay izo zitanu hariyo Anashare Starboy Diko Franik na Magic izo zitanu muga mu misi iheze ama TV yari menshi kweri yari menshi ubu rero sasa ndiko ndaronda yagiye Jenda bibonye igihe utaginzabo nawe wenyene wabuze nabandi wovu wibaze mane reka je na Medise ndavuga ati reka mvuga no mazina siko izi hari ibintu bimwe tuba dukwiye kuza turaraba siko yego kuri Anashare turiyo kugira dukize kabisa siko turiyo kugira bumve neza yuko tuko turafasha izi turafasha Kado kura ama emission Soro Liber kura ama emission wamamaze canke udandaza sinema yitwa Feu Rouge naho togaragara tuma abandi bana muko murakinisha muri sinema apana kubabarira ngo uzugende gukoresha izi hari ibintu nagira mvuge ngo ntuzokora ikiganiro kwa naka hari ibintu nagira mvuge ariko mumve neza yuko social media niho hantu hambere ukwiye yuko wokwidandaza mu gihe wasohoye igikorwa cyane bro turangize ego kwa Alvera ego biriko bira tugarutse kandi kuba security Alvera mbabarira nabonye igikorane gihari cyahabaye nisindamusiga kijya gikorane nyene ngo yagendanya ba security ubu rero abantu benshi bariko bamutera ivyatsi ni gute umukozi w'Imana agenda atumva amahoro ku buryo agenda n'aba security kandi agiye no mu bikorwa vy'Imana isigeze habi isi igeze habi aho ubona neza yuko
no mu ma eglise mu mashengero kanaka usanga yuko hari abapasiteri y'abasekirite umuntu yizera Imana ababouncer n'amamotorora umuntu yizera Imana yemera ko ariyo imurinda. Urakoze. Kandi niwe murinzi mukuru. Urakoze. Mu gihe utangoye kugenda n'ababouncer. Urakoze. Uri mu biki? Urakoze. Easy. Ubaye Satubi. Easy. Cyangwa Natasha. Easy. Hari ikintu ngira mvuge. Bro, narabivuze mu kiganiro. Reka ndakubwire bro, rindira gatoyi mbanze meze kano kana. Hajya turi mu gikorane. Satubi agiye muri concert cyangwa Natasha. Ego. Tuvyemeranye neza. Public yo mu gikorane iratandukanye na public ya Satubi. Iratandukanye na public ya Natasha. Public ya Natasha irashobora kunywa inzoga ikaboregwa. Iborewe ntiyikontrola iterana ibidaje. Rero mu kwikingira Natasha arashobora kugendana ababouncer nibisanzwe. Nibisanzwe. Mugabo public y'igikorane bro. Baboregwa mpwemu yera nta bintu bibi wohava wikeka ngo urumva ngo baraza ngo kungirira nabi. Ni gute ucugenda n'ababouncer? Easy. Hari ikintu ngira mvuge. Ikintu citwa ubustar. Ikintu kwibona kumenga urarenze. Ikintu kubona neza yuko warose fan base. Ikintu kubona yuko bamaze kuronka abafana benshi, bamaze kuronka abakunzi benshi b'ibikorwa vyawe, aho uciye bakavuga ati sohoka twifotozanye. Ushobora kwibaza ati ngo isi ngo nahigeze, ariko siko biri. Mu bintu vy'Imana twirinde kubifatanya nibi bintu vy'isi. Be humble. Easy. Sit down. Kino kintu ngira mvuge kuri Alvera Muhimbare. Bro, muri eglise mu gikorane uje kuririmbira abantu buzuye mwe mu yera. Uje kuririmbira abantu, uje kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Ikintu cyanambabaje cyane kuba yinjiye mu gikorane Alvera Muhimbare afise amamotorora. Bro, ugiye kuri World Beach. Niwe yarafise amamotorora. Oya, ababouncer. Aba bodyguard. Siko? Oya ivyo n'ivyuma vy'abasekirite birumvikana. Ahubwo agahari kubera ikabasekirite. Kubera ikabasekirite. Alvera mushiki wacu turifuza yuko riterambere kandi uri kuragenda cyane. Agira duhe n'indirimbo yitwa Manukato. Siko? Indirimbo yubagende kuri account ya YouTube ya Alvera Muhimbare. Mugabo jereka mvuga iki kintu. Kandi nari nakikubwiye inyuma ya kamera. Igihe tutari bwatanguye. Iyi entertainment yose uko tuyibona si gospel si secular byose nico kimwe gusa ingeso z'abantu ni zimwe z'aba star benshi ni zimwe gusa ico dutandukaniye ko nuko bamwe bavyerura bakabigaragaza bakavuga ati twebwe nzosohora kirisese ndi mukazi undi nawe nzosohora kubera Imana bose nico kimwe bose n'abastar ico batandukaniye ko nuko gusa umwe inzira barimo umwe yikinga inyuma y'Imana uwundi nawe arabigaragaza akavuga ati mwambonye I'm Saturam here uwundi nawe akavuga ati ngo jenga atari gospel ngo sinkora ngo sindirimba mugabo Bface niwe yabacanye bien muri ya ndirimbo ariko Easy nivyo kino kintu ndakenenze yuko ataza kuvyegereza umutima kuko izi ni impanuro bro, impanuro kandi zubaka muri gospel music. Ivyo bibaho mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Uje mu gikorane, uje kwamamaza ubutumwa bwera, uje kugira iki niki bro. Siko? Ntuje muri lancement, ntuje muri conference, ntugiye muri event z'isi, ugiye mu gikorane. Ibintu bintangaza ukacurondera ababouncer bashika ngo kuri 7 bashika kuri 6. Beya Chimamanda ntaramuca yarabivuze ko Easy yaranabivuze ko yaranabivuze ko mbega urazi neza yuko ugushika no sahara abantu benshi basigaye batinya kwegera Alvera Muhimbare. N'abakinyi bakinana amasinema Easy n'ama Mr Sami bose Sami we yaravyivugiye yabari ati sino namwegera kuko narigeze kubona hari uwakwiswe makofi twari kumwe. Sami yaravyivugiye nga Siko
hari wakubiswe makofi bari kumwe na Mr Sami yakubiswe makofi n'ababansa ba Alvera Muhimbare ukacumbarira neza yuko ibintu by'umuhamagaro w'Imana guhimbaza Imana Alvera Muhimbare ugiye muri mu gikurane guhimbaza Imana baraza kuburirwa na mwe mu yera abantu bateguye evenement kaca baguha ababansa bashika kuri 7 Alvera Muhimbare ikintu citwa ubustare ni ikintu citwa ubuye ikiyerura mutwe kandi ikibi cyane gishobora kukurangiza ugatakara bro iyaba Imana igihana nka kera ubu nyene ndakeka nta muntu amusumba ubustare ntuze mu vy'Imana inde uyu sino mu pastor bro uyagira kanguka yitwa gute Chris Ndikumana aha mugana umuntu ari simple ibereye aha urakoze cyane urakoze cyane reka tukigaruke ku kino kintu nta muntu wo muri gospel no muri secular ahi Burundi amusumba ubustare izi umbabarire cyane Ndikumana none sumuntu ari hambo umbabarire cyane asenga muri Minevama ajya mu Kigobe ayumva izi mu bakirisu basanzwe bro umbabarire cyane kano kantu reka tuce turangiza kano kantu cyo turangiza ikintu ngira mbaza abafana bariko baradukurikirana Alvera Muhimbare aruta izina umukozi w'Imana Chris Ndikumana asanze abwira kanguka ni gute Chris Ndikumana ataje mu ma evenement ari kumwe nabo mabouncer ariko Alvera Muhimbare abagiye kuri tere ya football akacagena n'aba bouncer 5 ico ni kibazo baza kubishira muri commentaire uraza stade yuzutse bro nabashimira cyane nitwa Bat Mix Easy mba ndi kumwe na MC Gundos umuntu w'abantu asante sana kuba wakurikiranye ikiganiro ukagiheza